twagiye turumva inyigisho zitandukanye imbere yuko twinjira mu mwaka mukozi Imana yatwigishije aratubwira ingene twokwitegura kwinjira mu gihe gishasha. Alléluia. Inyigisho murayibuka ngo prépare-toi d'entrer dans ta nouvelle saison. Alléluia. La nouvelle saison nukuvuga ngo ni tuyirimo. Alléluia. Igihe gishasha Imana iduhaye. Rero nukumenya rero muri iki gihe gishasha mbega nibiki vyo bivya mbere. Usomye hano mu gitabo ca mbere c'abami igice ca 21 ku murongo wa 25 haravuga ngo nta wundi yigeze kwitanga ngo abe umuja wo gukora ibibi imbere y'Uhoraho nka Ahabu. Yavyohejwe n'umwamikazi wiwe Yezebeli, yamakora ibintu vy'ubugesera, akurikira ibishushanyo nk'uko abamori babigenza kose, abo Uhoraho yirukanye imbere y'Abisirayeli. Maze Ahabu yumvise ayo majambo, aca yitaburira ko impuzu ziwe, yambara amagunira, arisonzesha, aryama mu magunira nyene, agenda yifumbereje. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya w'itishubi ati mbega urabonye ingene Ahabu yicishije bugufi imbere yanje? Ko yicishije bugufi atyo imbere yanje, sinzozana ivyo vyago ku nganje yiwe, ariko ku nganje y'umuhungu wiwe niho nzozana ivyo vyago ku nzu yiwe. Yesu ashimwe. Kino gisomwa kitubwira wararongoye canke umwami w'Abayuda. Yari umwami yararongoye igice ca ruguru carimo igice ca ruguru c'i Samariya c'igihanga rya Isirayeli. Nukuvuga ngo uyu mwami Ahabu Bibiliya ivuga yuko ngo mu bamwitangiye imbere bose, mu bami bose babayeho, ngo nta wundi mwami yigeze gukora ivyo Ahabu yakoze. Ngo niwe mwami ngo yashoboye gutera umwikomo cyane gose umutima w'Uhoraho kubera ivyo yakora bibi. Ariko hano Bibiliya tubwira ngo vyava kuki? Hari vyinshi kumbure vyabitera, ariko ico bavuze ngaha ngo nuko yabiterwa n'umukenyezi wiwe Yezebeli. Yezebeli yari umugore yari yakuye, yava mu ngoma y'ubwami mu Bisidoni, mu banyamahanga basenga ibigirwamana. Bituma umutima wa Ahabu wandura. Ahabu nawe agenda i Samariya, aho kubaka ingoro y'Uhoraho yo gutazira no guhimbaza Imana, aragenda yubaka ingoro ya Bayali. Amaze kubaka ingoro ya Bayali, ahubakira igicaniro cyo guhimbariza ko ibigirwamana canke guhimbariza ko imana zitarizo. Ivyo bibabaza umutima w'Imana. Nico gituma rero bene data, natwe ano majambo nahisemo yuko yotwigisha, kuko hari ico Imana yari yiteze kuri Ahabu nk'umwami arongoye ubwoko bw'Imana. Ariko Imana birayibabaza cyane, kuko mu myaka 22 Ahabu yarongoye ubwoko bw'Imana ngo yakoze ibintu bibi cyane. Sisiko mwabibonye hano babivuze ku murongo wa 26 ngo nta wundi mwami yigeze kwitanga ngo abe umuja wo gukora ibibi imbere y'Uhoraho nka Ahabu. Yavyohejwe n'umwamikazi wiwe Yezebeli. Hano shaka kuvuga ivyo kwihutira imbere ya vyose, ndashaka kuvuga ibintu bibiri twobera amaso
kugira ngo tuze tugire igihe cyiza. Haleluya. Aha twese umwaka utanguye, hari ivyo baba batubwiye, hari ivyo tuba twabwiranye, hariho ibintu tuba twiteze. Yesu ashimwe. Kandi ni vyiza cyane kuko ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Nta wanka ibibi, twese twiteze vyiza. Ariko kandi nimba twiteze vyiza, mbega ni igiki Imana ishaka ko twokwihutira? Imana nigomba ko twihutira ivyiza, nigomba ko twihutira imigisha, nigomba ko twihutira ko imiryango yuguruka, nigomba ko twihutira za promotion. Imana nigomba ko twihutira vya bindi vyose, kandi noneho irabiduha. Ariko ico Imana igomba ngo nuko twitwararika ubwami bwayo. Haleluya. Ngo nukugororoka kwayo, ngo ibisigaye tukabihabwa nk'inyongera. Haleluya. Rero ico twokwihutira imbere y'ibindi vyose ni uguhunga impwemu ya Yezebeli. Hunga impwemu ya Yezebeli. Kubera iki dukwiye guhunga impwemu ya Yezebeli? Impwemu ya Yezebeli dukwiye kuyihunga kuko ugiye hariya mu vyahishuriwe Yohana, baratubwira yuko impwemu ya Yezebeli ni imwe mu mpwemu itera amashengero. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 2 ku murongo wa 20 havuga gute? Ivyahishuriwe Yohana igice ca 2 ku murongo wa 20. Dore ku murongo wa 18. Kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Ituwatira uti, umwana w'Imana asinyonga zisa n'imbeya z'umuriro, ibirenge vyiwe bisa n'umuringa w'umwakaka. Akavuga ati, ndazi ibikorwa vyawe, urukundo rwawe, ukwizera kwawe. Ivyo vyose ni ibintu natwe ngaha, haleluya, dufise nk'abana b'Imana. Muri twebwe hari urukundo, muri twebwe hari ukwizera. Yesu ashimwe. Muri twebwe hari ibikorwa bitandukanye. Ariko ku murongo wa 20, ngo ariko ngo mfise ico ndakugaya, kuko ukundira urya mugore Yezebeli, yiyita umuvugishwa n'Imana, akazimiza abashumba banje, kugira ngo bashurashure barye ivyashikaniwe ibigirwamana. Kandi namuhaye uburyo bwo kwihana, ntiyakunda kwihana ngo areke ubushurashuzi. Ndamutsinda ku buriri, ndarungikira abasambana nawe amarushwa menshi, nibatihana ibikorwa vyiwe. Haleluya. Rero tubona hano babwira ishengero ry'Ituwatira, ariko ibi vyanditswe ni vyanditswe birabana n'ishengero riri ahantu hose kandi kubw'urunganwe rwose. Kuko iyi mpwemu ya Yezebeli ni mpwemu itera ishengero. Haleluya. Dutangura kuyibona ari mpwemu igwanya ihanga ry'Imana, iciye mu mwami Ahabu. Ariko no ngaha turabona yuko ngiyi mpwemu ngo ni mpwemu ishobora kugwanya ishengero, iciye hehe? Iciye mu bashumba buhoraho. Ariko kandi ntiyoca mu bashumba iraririye abashumba, ariko ni mpwemu iraririye kwica ishengero, iciye no mu wizera uwo ari we wese. Ivyo kwihutira nk'ishengero, turiko turatangura umwaka, turiko turanezerererwa igihe gishasha. Murabona ko n'uyu munsi twaje gusenga turi bake, abandi baracari mu munsi mukuru, ntibarabona ko hageze kuza kuwa Mungu. Amashengero azotangura kuzura mu kwa 3, mu kwa 4 no mu kwa 5. Mugabo premier trimestre ni bonane.
ni byiza turarya tunywe, ariko nk'abera hunga impwemu ya Yezebeli. Hunga iyi mpwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu mbi cyane. Uyu munsi ushaka kuvuga ati mbega impwemu ya Yezebeli uyiduhishurira gute, uyitubwira gute? Impwemu ya Yezebeli ni impwemu y'ubwicanyi. Yezebeli batubwira yuko ngo yari yarishe abavugishwa n'Imana bose. Ngo ariko ku meza yiwe ngo harira bakamenyi 400. Ariko abavugishwa n'Imana bose yari yarabishe. Impwemu y'ubwicanyi ishobora gutera mu ishengero mu buryo bucanye ubundi. Si byo gusa, ariko ni impwemu y'ukuraguza. Abantu bashobora kumva ko bakunda Imana, mugabo ntibitege igihe cyayo, mu gihe bitaraza bakaraguza. Twama twumvise bamwe babwira abandi ati mbega sha ziriya nyigisho wewe uzozumva kugeza ryari ngo ndakwereke iyo tuja. Twitege Imana, duhunge impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu y'ubusambanyi. Abantu baruzuye mu ishengero, mugabo ubusambanyi ntibutinya bavuga ko bitirirwa izina ry'Imana. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu y'amanyama, ni impwemu y'ubwibone. Uyu mugore Yezebeli yari inkorabara. Yari yarashize hasi Ahabu abari wafata ubwami bw'Imana. Niwe yarasigaye atwara ibintu akagomba. Bari gutuma bavuga ko abavugishwa n'Imana bishwe na Ahabu, mugabo ngo bishwe na Yezebeli. Umugore yica abavugishwa n'Imana bose. Ni impwemu y'amanyama n'ubwibone. Dushaka kuba turi mu Mana, mugabo muri twebwe ugasanga hari agasuzuguro, hari ubwibone, hari kutubaha Imana, hari kurabisha abantu amaso y'ubwibone. Ntidushobora kugera kure ngo tunezerererwe ibihe bishasha nk'abakizwa tutariko turahunga impwemu ya Yezebeli y'amanyama n'ubwibone. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu dukwiye guhunga. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu y'ububeshi, ni impwemu y'uburozi. Ushaka kuvuga ngo mu ishengero nta burozi buhari, mugabo uburozi buranyuranye. Hari uburozi bw'ivyo tubwira abandi. Muri twe dushaka kugenda turoganisha amajambo y'ivyo tubwirana. Timbega wabonye ingene yaje yambaye, uriko uraroga umuntu, none yaje yambaye gute? We waje wambaye gute? Twaje kurondera Imana, ntitwaje kuraba abantu ingene bambaye. Ivyo kwihutira, hunga impwemu ya Yezebeli. Aleluya. Iyi ni impwemu ihanganye n'ishengero. Iyi ni impwemu ihanganye n'abana b'Imana. Iyi ni impwemu igwanya igikorwa c'Imana. Iyi ni impwemu dutegerezwa guhunga twivuye inyuma. Bisigura ngo umuntu arashobora kuba mu ishengero akavuga ivy'Imana, akagaragaza ivy'abana b'Imana, agakora n'ibikorwa vy'Imana mu rusengero, ariko ugasanga umutima wiwe wuzuyemo icaha, wuzuyemo kutubaha Imana. Ugasanga umutima wiwe wuzuyemo gukora ubugombe bwiwe gusa. Nimba tugomba kugira ibihe vyiza, nimba tugomba kubona ubutabazi bw'Imana, tugomba kurinda imitima yacu. Ngo rinda umutima wawe gusumba uko worinda ikindi kintu cyose. Aleluya. Hunga impwemu ya Yezebeli. Impwemu ya Yezebeli itera uhoraho umwikomo, ikamutera kuraka.
Yesu ashimwe. Ubundi Imana ni kiraka nk'uko yaraka kera. Imana yarakiraho, ariko n'uyu munsi Imana iracaraka. Hari igihe tutabibona, mugabo Imana iracaraka. Tugiye hariya mu gitabo cy'abami twasomye igice cya 27, turabona ingene Imana yarakiye Ahabu. Abami ba mbere 20:17 ngo maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya w'itishubi riti, va hasi umanuke uje guhura na Ahabu umwami w'Abisirayeli aba i Samariya, uramusanga mu murima w'imizabibu wa Naboti, aramanutse kuwushikira. Hano hari ikibazo. Ahabu yegereye Naboti, aramubwira ati, urabona urwo ruzabibu ruri ku rubibi wanje, zana mfatanye. Hari igihe umuntu yumva umenga yofatanya amapariseri agafatanya n'ay'abandi. Abantu barafungwa kubera banse ko bafatanya amapariseri, bagahana ibyica kubera banse ko bafatanya amapariseri. Impwemu ya Yezebeli, ishari mu ishengero rirahari. Impwemu ya Yezebeli yanciye ko ntiyamvugisha. Impwemu ya Yezebeli, naragwaye nibandaba ndabivuyemo. Impwemu ya Yezebeli, uguhangana mu ishengero. Impwemu ya Yezebeli, kugwanyana mu gikorwa. Impwemu ya Yezebeli, kudafashanya. Impwemu ya Yezebeli. Ahabu ataha areka kujya, umwami areka kujya ngo Naboti yanse ko afatanya imirimo ibiri, ngagomba kurima imboga. Naboti yazize umurima w'imboga. Turiko turagwanyana dupfa ubusa. Hunga impwemu ya Yezebeli kugira tubone Imana. Iyo Yezebeli yakugendeye aza mu buryo utabona, ahindukiza amaso yawe, ugatangura gushira umutima ku bitari byo. Barongoye kabiri ngaha ntibanashira kuri porogaramu. Impwemu ya Yezebeli. Naboti azira umurima kubera avuga ati, mutama, mu byagezwe byacu ishamvu canye umurima wabasogokuruza uguma mu muryango, gusa twe imirimo ubu twarayiriye. Naboti yari integre, abwira umwami ati, iri tongo ntiriribwa, ni ry'abasogokuruza. Ariko tubona Naboti aca yicwa na Yezebeli. Yezebeli abwira umwami, kubera ko utarya ka gahungu kanyimye, nagomba gutera imboga kanyimye hajya ahantu. Yezebeli ati, none we nuri umwami, reka dukore umuti. No mu ishengero abera bariko bakora umuti. Turakeneye kubona abakizwa batariko bakora umuti nk'abisi bose. Mu ma office abizera nibo bariko bakora umuti. Ku ishuri abizera nibo bariko bakora umuti. Kirazira gukora umuti uri umwana w'Imana. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu y'amanyanga, ni impwemu yo gukora umuti. Shengo nishaka gukomera ryaratewe n'impwemu y'abakizwa bakora umuti. Reka dukora umuti. Wena sora umwami, reka ndakwereka ingene uriya murima wo gutera imboga uboneka. Naboti abarakuwemo. Ariko ibihano vyabaye bikomeye bene data. Duhunga ibihano. Imana twizera ni Imana igororotse. Ya mivumo bavuga kera n'uyu munsi iracahari mu buryo bumwe n'ubundi. Hari bisa nk'imivumo twebwe tutabona. Satani ntatubuza kuza kunezerwa ngo umwaka uratanguye. Mugo Satani inyuma yo kunezerwa bonane azoduteza impwemu ya Yezebeli kugira ngo umwaka twatambiye ubu wo kudashika mu vy'Imana igomba ko dushikamo. Rero tube maso bene data.
Aleluya. Impwemu ya Yezebeli ni impwemu iridegize. Ubundi abubaha Imana bashobora kutaba muri ibi by'ubusambanyi, ariko bashobora gutegwa n'izindi mpwemu zibabaza umutima w'Uhoraho. Nicyo gituma uyu munsi cunga ukuntu uri kugendana n'Imana. Ku murongo wa 19 ngo umubare ati uku niko ravuze ati none urishe utako ushikira ibisigi. Uheze umubarire ngo uku niko Uhoraho avuze ati aho imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti niho zizorigatira ayawe. ngo kandi kuri Yezebeli Uhoraho ngo imbwa zizomurira munsi y'uruhome rw'Yezereli, kandi ngo uwuzogwa mu gisagara mu ba Ahabu azoribwa n'imbwa, ngo uwuzogwa mu gahinga azoribwa n'ibisigi. Ibisiga, murakoze. Aleluya. Rero bene data, duhunge impwemu ya Yezebeli ifatanye n'igihano. Aleluya. Ifatanye no kutagendana n'Imana, ifatanye no kutabona n'Imana, ifatanye no kutaroranirwa. Aleluya. Yesu ashimwe. Turashaka gutegwa n'ibitero bivuye mu mpwemu za Yezebeli, ugasanga ingo zacu nta mahoro ahari. Ivyo ni ibihano vyatumye Imana isohoka mu miryango yacu. Aho dutaha nta mahoro ahari. Mese madame ntibavugana. Iyo ni imivumo itera ingo. Ugasanga umuntu hari ikintu kimuriko gituma yama yumva atanezerewe, yama yumva umenga yaraherekeje, yama yumva umenga ivyiwe naho biriko birava biriko biraja. Kubera iki? Niyasuzuma muri we hari impwemu ya Yezebeli umutuma kwagukirwa. Ivyo kwihutira bene data, duhunga icaha, duhunga impwemu ya Yezebeli, duhunge amajambo y'insaku, duhunge kubesheranira, duhunge kwita mu bitari ivy'iwacu, duhunge amacakubiri. Aleluya. Duhunge ibikorwa vya kamere, inyifato za kamere. Aleluya. Twange ivyiyumviro bitavuye ku Mana. Duhunge de critique, duhunge ikintu cyose Imana yanka. Aleluya. Ikigira kabiri nagomba kuvuga nuko ivyo twokwihutira, ivyo twoshira imbere y'ibindi vyose turiko turatangura uno mwaka, nuguca bugufi tukisunga Imana mu bintu vyose. Ca bugufi wisunga Imana mu bintu vyose. Aha ku murongo wa 27 haravuga ngo maze Ahabu yumvise ayo majambo, canye amajambo y'ukuraka kw'Imana, aca yitaburira ko imuzu ziwe, yambara amagunira, arisonzesha, aryama mu magunira nyene, agenda yifumbereje. Maze ijambo ry'Uhoraho riza kuri Eliya w'itishubi riti, mbega urabona ingene Ahabu yicishije bugufi imbere yanje? Ko yicishije bugufi atyo imbere yanje, sinzozana ivyo vyago ku nganji yiwe, ariko ku nganji y'umuhungu wiwe niho nzozana ivyo vyago ku nzu yiwe. Turabona ubuntu bw'Imana. Aleluya. Ku murongo wa 29 ngo urabona ingene Ahabu yicishije bugufi imbere yanje. Bene data, nitwaba tugomba kugendana n'Imana nk'abantu tuvuga ko twitirirwa izina ry'Imana, tugomba guca bugufi tukisunga Imana mu bintu vyose.
Haleluya. Kuba umuntu yisunga Imana mu bintu byose ni ukuba umuntu yumva ko ari mu bandi. Yesu ashimwe. Ni kuba umuntu yumva ko ari mu bandi. Turabona hano Ahabu aca bugufi binezera Imana naho yari yakoze ibicumita umutima w'Imana. Imana ngo igwanya abibona, ariko ngo abicisha bugufi ibagirira ubuntu. Ushobora kuba ufise ivyotuma uduza igifuwa. Ushobora kuba ufise ivyotuma abantu batakubona, ariko emera uboneke b'umuntu ari mu bandi. Guca bugufi ukisunga Imana ni ukumva ko uri mu bandi, ni ukutishimira ivyo ufise. Hari abantu bashaka kumva umenga ni ibintu ni sawa, twarahumbiye, ibintu birahari, nta mutwaro. Nta mukizwa atagira umutwaro. Nta mukizwa adafise kuba afise inyota y'Imana. Ikimbwira yuko imbere hawe harimwo Imana ni ingene vy'ukuri ufise kutishimira ikintu na kimwe, ufise kubura umuntu yisunga Imana. Niwisunga ubwenge, niwisunga amatungo ufise. Ca bugufi wisunga Imana. Mu kuba umuntu afise umwete wo kurondera Imana. Arondera Imana mu masengesho no mu ijambo ryayo. Haleluya. Ivyo kwihutira imbere y'ibindi vyose bene data, ni ukuba umuntu yumva ko akeneye Imana. Kuba umuntu aciye bugufi. Kuba umuntu yumva yuko ubuzima bwiwe butagenda uko agomba. Ikizotuma uroranirwa ni ukumva yuko ubuzima bwawe budafiswe na wewe, butagenda uko ugomba. Haleluya. Hari imigisha myinshi Imana yaduhaye. Kuba ufise amahera ntibisigura yuko urya ivyo ugomba, wambara ivyo ugomba. Ayo mafaranga agufasha kuja aho ugomba. Turakeneye kurya twemeranya n'Imana. Turakeneye kunywa twemeranya n'Imana. Turakeneye kwambara twemeranya n'Imana. Kuba uri umurongozi ahantu Imana yaguteye iteka, si kuvuga ko abantu barongorwa uko ugomba. Abantu bagomba kubaho mu gisata urongoye uko Imana igomba, Imana iciye muri wewe. Kuba uri serugo, si ukuvuga ko urugo rubaho uko ugomba. Ca bugufi wumve yuko urugo rwobaho uko Imana igomba naho uri umugabo mu rugo. Kuba uri inarugo, si ukuvuga ko abantu bari mu rugo baca babaho uko ugomba. Reka Imana igukoreshe nk'umukenyezi, abantu babeho uko Imana igomba. Haleluya. Ca bugufi wisunga Imana. Bene data, turakeneye kwisunga Imana. Ugiye hariya muri Yakobo igice ca 4 ku murongo, Yakobo igice ca 4 ku murongo wa 6. Jacques 4 verset 6. Ariko itanga ubuntu burushirije, nico gituma ivuga iti Imana igwanya abibona, ariko abicisha bugufi ibaha ubuntu. Indwi. Nuko mugambirukira Imana, ariko mugwanye wa mugwanizi, nawe azobahunga. Mwiyegereza Imana, nayo izobegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Haleluya. Bene data, kubizera hari
Imana irekura kugira bubane natwe igihe natwe twahisemo kuyisunga. Ubu umuntu yisunga Imana uno mwaka, muri porogaramu zawe shiramo gusenga, shiramo gusoma ijambo ry'Imana, shiramo kuba mu ishengero, shiramo gukora igikorwa cy'Imana, shiramo uburongozi bw'Imana muri porogaramu zawe. Ngabicisha bugufi ngo Imana ibagirire ubuntu. Bene data, kugira ngo tubeho tutanduye mu mitima, dukeneye ubuntu bw'Imana. Haleluya. Umutekano dukeneye ni umutekano uvuye mu buntu bw'Imana. Ikiganza cyiza dukeneye gifatanye n'ubuntu bw'Imana. Umunezero n'ibihe byiza two kwitega ni ibintu bivuye mu buntu bw'Imana. Haleluya. Ariko ubu buntu bw'Imana buva hehe? Ngo buva mu kugamburukira Imana, nk'uko Yakobo yabivuze ngo nuko mugamburukira Imana. Nta kibuzobuza ko bene data nk'abantu b'Imana tuzogubwa neza nitwagamburukira Imana. Ubuntu Imana itanga ntibutanga ku bantu bumva ko bishoboye, ku bantu bumva yuko babibona, ku bantu bumva yuko gipanze, ku bantu bumva ko atakibazo kiri mu byabo. Ubuntu Imana itanga ni ubw'abagamburukira Imana. Haleluya. Abagamburukira Imana si abashonje, abagamburukira Imana si abantu badafite diplome, abagamburukira Imana si abantu batagira umushahara. Abagamburukira Imana ni abantu bose bakeneye ubuntu bw'Imana. Gamburukira Imana. Yesu ashimwe. Ubundi Naboti ririya tongo yari afise, icyatumye ataritanga suko atarakeneye amahera y'umwami. Yesu ashimwe. Suko kugurisha itongo ari bibi. Erega amatongo twama twayaronse tukayagurisha, kandi nawe wama wagurishije. Aha bataragurisha ni baki. Kugurisha si bibi, mugabo kutagurisha kwa Naboti byari bifatanye n'icagezwe cy'Uhoraho. Yesu ashimwe. Suko atarakeneye amahera, suko atarakeneye inyungu, suko atarakeneye gutera imbere, mugabo kutagurisha cyari cyagezwe n'Imana. Haleluya. Nitwaca bugufi tukisunga Imana, bizotuzana gusubira kwiyumvira ku vy'Imana ishaka n'ivy'Imana idashaka. Gamburukira Imana. Haleluya. Tuhamagarwa kugamburukira Imana. Ariko kandi nitwogamburukira Imana tudafite umutima wo kurondera Imana mu masengesho. Haleluya. Kimwe nagumye numva Imana imbwira, Imana agumye imbwira ati gusenga, kuba mu bwiza bw'Imana, kuba muri presence y'Imana, kwegera Imana. Haleluya. Gukomeza ubucuti bwawe n'Imana. Haleluya. Guca bugufi tukagamburukira Imana kubera twayironde, ivyo bituma tugira ubuntu bw'Imana. Yohana igice cya 14 ku murongo wa 21 haravuga ngo nihagira unkunda azokwitondera ivyagezwe vyanje. Abakunda Yesu bazogaragazwa n'iki? Bazogaragaza n'ukwitondera ivyo Yesu agomba. Ngo witondera ivyagezwe vyanje, ngo uwo ni wankunda, ngo kandi Data azomukunda kandi nzomwihishurira. Haleluya. Bene data, ishengero ry'Imana ntidukeneye ibintu materiyeri, ntidukeneye ibintu biboneka. Ishengero ry'Imana ntidukeneye iterambere nk'iry'abandi bose.
ntidukeneye kubaka amazu manini mu gisagara, ntidukeneye kugura amaparisera ari ahantu heza. Haleluya. Ahubwo dukeneye kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Paseri urashobora kuyigurira ahantu heza, mu mwaka umwe ikaba yabaye iri ahantu habi. Nimuzibuke izatewe n'amazi. Benshi muri bo baragize ibibazo byo mu mutwe kuko zatewe n'amazi ahantu baguze amaparisera zimvye, zirabafuti, maze abantu zirakorana ko yayiguze ari ahantu heza, mugabo nawe yayiguze iri ahantu heza, nifatanye n'ubuntu bw'Imana. Ibintu twobironka mugabo bidafatanye n'ubuntu bw'Imana nta kirimwo. Abigeme mukeneye ingo uno mwaka canye mu myaka iza, mukeneye ingo zifatanye n'ubuntu bw'Imana. Bibasaba kugamburukira Imana. Vos choix zibe izigamburukira Imana. N'abasore nuko murakeneye ingo nziza, ntizizoboneka zifatanye n'ubuntu bw'Imana mutarondeye Imana ngo mugamburukire Imana mu burongozi bwayo. Shengero, Imana izotwihishurira uno mwaka, ariko kandi bisaba gukunda Yesu. Gukunda Yesu ni kwitondera ibyagezwe vyiwe. Ngo data azogukunda, Yesu azogukunda, kandi Yesu azokwihishurira. Wakeneye ko Yesu akwihishurira, ariko kugira kwihishurire ni ukumwisunga. Ntiwishimikize ubwenge bwawe, ntiwishimikize ikindi kintu cyose, wishimikize umwami Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ivyo twokwihutira imbere y'ibindi vyose no guhunga impwemu ya Yezebeli. Hunga impwemu ya Yezebeli. Hunga impwemu igwanya abera, igwanya ishengero, iciye mu buryo butandukanye. Hunga impwemu y'abaguhanura nabi. Hunga impwemu y'abakubwira ngo muje mu bitari vyo. Ariko ikindi ca bugufi wisunga Imana. Haleluya. Ca bugufi wisunga Imana. Uyu munsi kwisunga Imana bizodusaba amaso y'impwemu. Hari ibintu byinshi twahevye, ariko si ukuvuga yuko kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho twabihejeje. Urugendo rwacu ni urwo kwitondera ibyagezwe by'Uhoraho. Hari ibintu dufise twumva tutotanga, kandi Imana ikeneye ko dutanga, bigatuma tutagira ubuntu bw'Imana kubera iki ntitwumviye icagezwe cy'Uhoraho. Haleluya. Rero tugomba kuguruka amaso tukarongorwa na mpwemu biciye muri vya vyagezwe vyiwe, bifatanye no kumugamburukira no kumurondera mu masengesho. Aho impwemu zacu ziba sensible, zumva umuyaga w'Imana. Uno mwaka urakeneye kumva aho umuyaga w'Imana ugutwara. Igihe Imana yatuma umuvugishwa n'Imana kuri Ahabu yaza yageze mu ruzabibu rwa Naboti, ari mu kibanza kitari cyo. Ba mu kibanza Imana ikugombamo. Va mu ruzabibu rwa Naboti. Ibya Naboti birekere Naboti, ibya Satani birekere Satani, ariko wewe ba mu kibanza Imana ikugombamo. Igihano c'Imana cyasanze Ahabu mu ruzabibu kwa Naboti. Ahabu ariko akora iki mu ruzabibu kwa Naboti? Suzuma aho uri. Umwaka utanguye uri he? Ugendana n'abandi? Uteramira he? Ukunda iki? Urira he? Yesu ashimwe. Wambara izihe?
abahungu twagendanye tukiri bato hari igihe bagirirwa ubuntu ugasanga baragiye hanze baje bafise akanoti akagusanga aho wihagarariye muganire gatoya gusa ukazamva akakwaza ati ufise iyihe wamubaza ati inkiti ufise iyihe modoka ufise iyihe toya jena iha tinagomba usimbane bwo nta ngorane. Yesu ashimwe. Haleluya. Naho ibintu atavyoba uraronka ba mu kibanza Imana ikugombamo. Naho ivyo ugomba gushikako utarabishikako uguma mu kibanza Imana ikugombamo. Bigusaba guca bugufi, bigusaba kugamburuka, bigusaba kuba mu mpwemu y'amasengesho. Haleluya. Rero Imana ibahezagire bende data. Ibi bintu tuvyandike bizodufasha guhunga impwemu ya Yezebeli, impwemu y'ububesha, amacakubiri, ubwicanyi, gukurikira impwemu zitari impwemu z'ukuraguza, ubushakanyi, ubusambanyi, amanyama, ubwibone, ububeshi, insaku, kwitandukanya n'abandi, ibintu bitandukanye vy'impwemu ya Yezebeli. Dusenge tubihunge, ariko kandi twumve ko dukeneye Imana uhereye mu kwa mbere gushika mu kwezi kwa12. Twumve ko ataco tubasha tutamufise. Imana ibahezagire. Turashaka kuvyaguruka kugira ngo dusenge tubwire Imana ati Imana, vyose turavyemererwa, ariko nk'ishengero si vyose bitugirira ikimazi. Isengesho ryacu ni isengesho riba rivuga ati Mana ndagomba kubaho ngomba. Ndumva ivyo ntanguriyemwo atacu bivugako. Sishaka ko nta kazi gihe. Hari ibigusaba ikiguzi kugira ubihebe, kugira ubivemo. Hari umuntu agusaba ikiguzi kugira utandukane nawe. Hari ikibanza kigusaba ikiguzi kugira ukivemo. Hari ingeso, hari inyifato, hari ururimi rwawe utegerezwa guhindura. Umugisha ni Imana bene data. Umugisha si ibintu. Umugisha ni Imana. Ngo Uhoraho niwe atanga kubaho, niwe atanga kuramba. Turiho kubera Imana yabikunze. N'ubuntu Imana yatugiriye. Impwemu ya Naboti ni impwemu y'ubwicanyi. Impwemu ya Naboti ni impwemu ibuza abantu kubaho ubuzima Imana ishaka ko babaho, gushikaho Imana ishaka ko bashika. Duhunga impwemu ya Yezebeli. Reka uduze ibiganza vyawe. Shaka kuba aho wifuza komba, aho niho, aho niho ndongera kuruhuka. Ndaje mwami. Twoye tumubwire shaka kuba. Reka uduze ibiganza vyawe. Aho wifuza ko, uduze ibiganza vyawe. Aho niho jewe ndongera kuruhuka. Ndaje mwami.
yabu kwari wewe kwari urakoze Mana ku ijambo waduhaye. Uri mwiza Mana, ugira neza. Turakeneye inkomezi utanga, turakeneye kongerwamo imbaraga. Ishengero ryawe rirakeneye kuzura mpwemu yera. Ishengero ryawe rirakeneye kubamwo abahizi. Ishengero ryawe rirakeneye abahizi b'abanyenkomezi. Ishengero ryawe rirakeneye kuba ari ishengero Mana riguhimbara, riguhimbaza. Ishengero ryawe Mana rirakenera kuba ari ishengero riri mu kwera kwawe, riri mu bwiza bwawe, riri mu gukayangana kwawe. Turisengeye impwemu itera ishengero, impwemu ya Yezebeli itera ubwami bwawe, igomba ku bwami bwawe butoba mu kibanza cyabwo, butobaho ubugomba. Impwemu ya Yezebeli, impwemu yugurura umuryango w'igihano, impwemu ya Yezebeli yugurura umuryango w'umuvumo, impwemu ya Yezebeli yugurura umuryango wo kunanirwa, wo gutsindwa, umuryango wo kurakirwa, umuryango w'intege nke. Mana, 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 turayihakanye ku ishengero ryawe, turayihakanye ku miryango yacu, turahakanye impwemu ya Yezebeli ku ngo zacu, ku bacu, ku vyacu, ku ishengero ryawe. Turayihakanye mu bikorwa by'amaboko yacu, turayihakanye mu byo waduhaye, turayihakanye. Turahakanye impwemu y'ubwibone, turahakanye impwemu y'ubucakubiri, turahakanye impwemu y'ububeshi, turahakanye impwemu z'uburyo bwose, impwemu ziva ku madayimoni. Turahakanye impwemu z'uburyo butandukanye, impwemu ya Yezebeli turayihakanye. Urakoze Mwami, tugukomeye amashyi menshi. Reka wisengere guca bugufi. Vyose uravyemererwa, ariko si vyose bikugirira ikimazi. Urakeneye ubwitonzi, urakeneye kwisunga Imana. Hari ibintu turimo bitisunza Imana, hari ibintu dutanguye mu mwaka bitisunza Imana. Hari akazi ushaka nturi kurisunga Imana, hariho urugendo ugomba gufata nturi kurisunga Imana. Wa mukenyezi we, ingene ubayeho mu rugo nturi kurisunga Imana. Wa mupapa we, ingene ubayeho mu rugo nturi kurisunga Imana. Uri umurongozi kanaka nturi kurisunga Imana. Reka uduze ibiganza vyawe. Aha baca bugufi, Imana iranezerwa kuko yisunze Imana, akarokonesa ko yari mu bitari vyo. Mana, 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 nguri n'ivyagezwe vyawe. Turagomba kwisunga ijambo ryawe, turagomba kwisunga mpwemu yera, turagomba gushigikira mu ijambo ryawe mu mishaha yacu. Turagomba kwemezanya na mpwemu mu biri vyo no mu bitari vyo. Turaciye bugufi Mwami, turagomba kwisunga wewe mu izina rya Yesu Kristo. Hariho ibintu ku maso biboneka ko ari vyo, ko tuvyemerewe, ariko turabona Naboti yumva mu biboneka, byaboneka ko yogurisha, ariko yisunze ivyagezwe ntiyari yemerewe kugurisha. Mana, ndasengera umuntu wese ibyo tutabona ko bibu
wabujijwe, we wabuzwa nawe abone ivyabuzwa. Mana, umuntu wese turisengeye abone ivyabuzwa, abone ivyatemerewe, abone ivyo udashaka, abone ivyo udakunda, abone ibitakuvako, abone aho utamushaka. Reka dukomere Imana amashi. Urakoze Mana, turisengeye. Ndasengeye n'ishengero, utwongeremo ishaka ry'ubwami bwawe, utwongeremo umwete. Uyu mwaka ugitangura, turashaka kuzura inkobezi, turashaka umwete w'ubwami bwawe Mana. Nta gisabwa, turanse l'esprit de fête zitasobanutse, turanse ivyiyumviro bidasobanutse. Mana, turanse kuba mu biyaya mu buryo bw'impwemu. Turagomba kuba ku musozi wawe wera. Turashaka inyota y'ijambo ryawe, turashaka umuriro wo gusenga, turagomba umuriro wo kugendana nawe. Turagomba umuriro, turagomba kumva aho tugomba Mana, turagomba kudiserana, turagomba kumuka ngo uzotwihishurira. Turi mu vyagezwe vyawe, uzotwihishurira, utwihishurire, wihishure mu vyacu, utwihishurire. Natwe Mwana duhagurutse kukurondera no kukugamburukira, tugukomeye amashi menshi mu izina rya Yesu, amena. Imana ibahezagire mwese.